kandi wewe nutinya kuvuga ko veka yanze je ndi munyakayanza bro navuye kure kandi azikaye narahezaguye cyo kimwe na kimwe kandi rero sinenda bizo ko imvyo butare je butare narabwimbye bro narabwimbye nashaka kuja munsi nyene nkagira ngimba nyene ku metero nyinshi tukimba ku metero nyinshi ku buryo ahantu ya munsi n'isi hejuru n'indi isi naho bita mu kirombe cyangwa mu ni birombwe ariko babyita wabikoze imyaka ingana gute it was not 29 no 2015 before nyamavure muri music wimvye uzutuzaniye kabisa inzahabu zimeze neza ari muziki tubona 2024 twabonye D-ONE atagaragara mu biteramo byinshi cyane muri sama agomba dukore igiteramo cy'ubuntu kandi byo baravyidogerwa yuko D-ONE ari mu bantu bataronka amasho mu biteramo banacibaza ati ico giteramo cy'ubuntu kije kuyihe mpamvu be D-ONE ayo mafaranga ntayakeneye support ikivahe bimeze gute muri rusange bankena hariho kantu ngo byarigeze gushika nyamuntu barakubwira ngo wapi kweri ngo D-ONE umuntu aja muri Belgique ngo ntibikunda ariko ro bisaba iki ngo nzoze kugira ngo tujyegwane turirimba niyo ndirimbo ndumurundi n'izindi ndirimbo abategura rero ndaza yuko botubwira igisabwa ndashaka rero ko abafana bo kuri Ntuze Akeza Net comment mumanuke comment baza kutubariza ati bisaba iki kugira ngo wemererwe ku performing hanze outside of country like kuja za Belgique kuja za France bisaba iki muziki arundi yambwiye ati D-ONE muraza gukorana ikiganiro iyo tumurondeye kenshi management irakunda kubinga mbogamizi yiwe ico cucushura gute abarundi bumva yuko bakwiye kurabira kuri ako karorero ntabwo management igoye management ntabwo yaje kumbana ari umuzigo management ahubwo ije kumfasha ahubwo abarundi nabone bafatireho management yaje kugira ngo iteze imbere D-ONE ahubwo nibagire ico baterereye kugira ngo D-ONE bagiterere management bagiterere na D-ONE management bayiha inguvu bayongereza inguvu kuko ndakunda gutangara ugasanga umuntu avuga ngo D-ONE ngo muri iteka ngo arakwije byose bro wapi siko bimeze management na D-ONE bafashanya umuziki Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi mu gihugu cyo Burundi. Tumenyere cyane new generation ndakora mukije D-ONE from. Amahoro cyane, meze neza cyane gose ndashima Imana kabisa. Kandi wewe nutinya kuvuga ko veka yanze. Je ndi munyakayanza bro navuye kure. Ako mukanza ntabwo ari kure. Ketse gusa ko uri kuramanuka nyene iz'Ubujumbura. Kandi azikaye narahezaguye cyo kimwe na kimwe. Kandi rero sinenda bizo ko imvyo butare. Je butare narabwimbye bro narabwimbye. Nashaka kuja munsi nyene nkagira ngimba nyene ku metero nyinshi tukimba ku metero nyinshi ku buryo ahantu ya munsi n'isi hejuru n'indi isi naho bita mu kirombe cyangwa mu ni birombwe ariko babyita ako sinzi icyo kintu mu Kinyarwanda ariko reka tubyite ko ari inogo kinogo you know sometimes ari abantu bakunda guhererayo bagapfa none n'uburi ngahe none ikiri kiruze iyi n'isi niyo hejuru n'isi urumva anytime ashaka kusanga kigize ngo wabikoze imyaka ingana gute it was not 29 no 2015 before I mean sikuye kwandika filme waciye hano kure cyane bro no yandika jewe nyamavure muri music wimvye uzutuzaniye kabisa inzahabu zimeze neza ari muziki tubona ndumuhasla ndasalaguringa bro so ari abantu benshi batigeze baguha agaciro kera igihe mwahungisha ikibujumbura kibasaba amazi yo kunywa bakayakwima ariho nabo numvise ba Clovis bakorera ngo hano bita ku Kigazi wabaciye ko umuntu kubandanya ariko no munsi hano ugeze uravyishimira Imana ni icyo gicapo uravye kera aho wavuye ukacaro uno munsi ukavuga ati aka kafoto ndakibuka ndavye n'uno munsi ndabona ko ndi kure ndahani kwindi niyo mpamvu twateguye ikintu kwita Born to Shine dukora yuko hariho ahantu navuye ndavuga ko atari heza habi muga atari habi cyane kura yuko naho narindi
hariho abifuza bavuga ngo bashobora kuba ofisi byurirana abandi bakaba babiririra you know rero aho hanavuye namaze gushika ubu ni kuvugana na shininze rero twavuze kugira ngo nyane nivuka wongera ukayangane rero ni kuvuga muri aka kanya jewe ndabye step ngeze ko just 3 years ago tumaze tuko turakora ndabona yuko ndiko ndashininga nubwo hari aho ndifuza kugera ntarashika nyene mbona ko ni fighting kugira ngo ndashike rero igicapo ndabiha jewe ndabona yuko wakoze donc ufise donc bana na target bana na target ube ufise target objective indoto hanyuma uzifise uzozigwanira ntucike intege uzigwanire hariho umunsi kuna siku one day one day kuna siku utafika kuna siku milango itafunguka kila kitu kitakuwa sawa vitu viko bien sana so ni sama open mic ni 2024 twabonye D-ONE atagaragara mu biteramo byinshi cyane muri sama gomba dukore igiteramo cy'ubuntu kandi byo baravyidogerwa yuko D-ONE ari mu bantu bataronka amasho mu biteramo banacibaza ati ico giteramo cy'ubuntu je kuyihe mpamvu D-ONE ayo mafaranga ntayakeneye support ikivahe bimeze gute muri rusange bo ico giteramo twise born to shine ni vuka wongera ukayangane ni giteramo cyo gushimira abantu mwese muri rusange abantu mwese mwabaye hafi D-ONE umuziki wa D-ONE muri imyaka 3 years ago dukora tugwana dufightingira hamwe ni kuvuga abafana aba promoters aba journaliste ama media you know bose batubaye hafi kugira ngo izina D-ONE rikomere ribe uko riri D-ONE agere kuma views ya miliyoni akomakomeye rero ni kuvuga niyomvo kandi n'imvo yo kugurura ibiteramo bya D-ONE kuko turarindira ko international ngaha mu gihugu cacu aha mu gihugu cacu ndetse no hanze y'igihugu kubizoshoboka ariko hanini twacahirenga mu gihugu gutegura ibiteramo twiteguriye twebwe nyene nka Iteka Music ndetse na D-ONE nibaza ko ari n'intango nziza yo gutangira kumbona kenshi kuko ufise uburyo bwo gutegura igiteramo ciwawe ugitegura umwanya ushakiye namuza kunda kubaza ngo Patrick ngubona gute mvugise mu gitondo nkumva I feel like I wanna just establish something ndabyuka ngagenda nkakora and hatumira abantu ingo twishimira ni kuvuga iyi show kwitiriye born to shine ni show yo gushimira sivuga ngo ni nayo mpamvu twashyize ku buntu ni show yo gushimira buri umwe wese afise icyo yakoze kugira ngo izina D-ONE rigere inguvu rikomere nkuko tumaze tubibona abandi babikora twizeye ko muri icyo giteramo kubashima atazo kuririmba gusa azoba gutanga ubushimo ko bagerageje gufasha D-ONE bo mbuze ngo ntanga ubushimo ntabwo noronka kuko they all support me they supported me until this time they are supporting me they supporting D-ONE rero kuvuga mvuze ngo I have something just to give to this one ntabwo ushobora kubishobora akeza neta sishobora kurubyenda ihe kuba supportinze cyane ama media yose ashobora muri make niyo ndavuze ati erega mu bisanzwe kugira yo kurekonesa sivyo kurekonesa basi byo nyene kuvuga ati jewe ndategoye ikintu nubu namvugira mvuga amajambo gusa mvuga ati uzoze numva shaka twishimana numva shaka yuko ndafise akajambo shaka kubwira nubwo no kugurira icupa gusa umutima banagize ngavuga ati je ngenda gutumeko ndakubwira ndagushimira bwa ati ibintu wakoze kabisa I really appreciate it ndazo yuko nta kusari nibi so ni D-ONE tumaze kubona ko afise amakorabo make cyane atonza haruye iyi 2024 biteguye gute muri rusange D-ONE agafise amakorabo make ko ndaziharuye hari zo maze kubona hari zo mutarabona rero D-ONE afise amakorabo menshi hari niza ategura ku bintu by'ibikorwa no kubwira ko muri aka kanya afise indirimbo zirenga 50 kaza indirimbo zirenga 50 harimo zanditse ziri ngaho apana zanditse gusa zikoze ziri ngaho we usanga ama draft ushaka no dupita ipi cyane nizo ndirimbo usanga ari zimwe n'amakorabo izindi usanga ari indirimbo singles wanje you know kubw'ibyo rero anytime ushaka kubona I drop something out urumva ko nditeguye ego igiteramo cy'ubuntu kikaconga kibera mu Kinama ho bibona gute muri rusange bo Kinama musanzwe kurakora ntuze ya ukakora igikorwa ukategura projet arabantuze ya environnement kavuga haya ni ko D-ONE yatinye kuja ni byoroshe kwideplacer bro gitora kezi bro ni kibazo cyane gitora kezi kwa ikibazo you know rero twarabye
ahantu horoshe kugenda turavuga ati tushize muri no centre guca aja kuza abantu bavuye mu makariti atandukanye bose bikaborohera ko bashika etavuga rero especially ngaha yashobora kubasaba gusumba ariko tutibagiye ko hari bahora bavuga ngo comment ngo D-ONE ngo akundwa n'abantu bato cyane ko abaye kwiyegereza canke kubera ikiza oya barabesheje imiziki yanje my music is everywhere tuje ahantu hose ashoboka mwimvira ko kiretse gusa umuntu yegereshije bro kiretse umuntu yegereshije ariko ndazi ko izina D-ONE ari izina rikomeye gusa ubigirisha I will make you understand and I will make you respect me, you know. One day utaremera zemera ni slow uri umunsi ndakoze ikiya niho dukora indirimbo nyinshi je nkora option nyinshi kugira ngo maybe Patrick yumvirize love connection yakunze love connection ari undi azakunda iyindi mu ndimbo nimba bafite indimbo 50 uyumvira yuko canke abona yuko menga ariko aramera nk'uwonshira muri ruhande azobona yuko nta kwiyahantu ariko aranshirayo nkakora ikintu kirenze urwo ruhande karavuga akamaramara you know so bimeze neza cyane tutwifuriza ibikorwa byiza bya ino sama n'inyuma y'umwaka wavyo no gutera uje imbere tukubone ku mafishe nk'abari ko baraja Belgique n'ahandi canke hariho akantu ngo byarigeze gushikanya muntu barakubwira ngo wapi kweri ngo D-ONE umuntu aja muri Belgique ngo ntibikunda je nane nshaka kubaza ico kibazo bro nyene bisaba iki bisaba imiziki na passport office passport na office bro nshaka kumenya rero abarundi n'abarundi kazi muri nga mu Burundi muradushigikira abari outside of country like United States of America abari Canada abari ahatandukanye mu bihugu byo hanze ndabizi mwe mukunda turakunda Burundi twese hamwe turabarundi kandi turanezerwa no kwitwa abarundi tazi indirimbo ndi umurundi nta matayikunze ari hanze numva ko ari proud no ku murundi ariko rero bisaba iki ngo nzoze kugira ngo tugehegwane turirimbane iyo ndirimbo ndi umurundi n'izindi ndirimbo ababitegura rero ndaza yuko bo tubwira igisabwa ndashaka rero ko abafana bo kuri Nduze Akeza Net comment mumanuke comment baza kutubariza ati bisaba iki kugira ngo wemererwe ku performing hanze outside of country like kuja za Belgique kuja za France bisaba iki muziki je muziki narayikoze ariko ikintu gisabwa baze kukimbwira kandi nje ndagikora kuko je naje kugira ndumuhasla mu muziki nigeza ku hustlinga nigeza gukora warinze ubutari giye kirekire nivyo kunanira bara muziki ntabonanira bro nivyo kunanira kwinjira muziki nawimeje you know I have to work muziki nawimeje kandi ndashaka gukora you know rero kubw'ivyo Nshaka I want you to tell me ikintu gikenewe exactly D-ONE adafise atarakora kugira ngo yemererwe kubeja muco gitigiri kibashobora kuvuga ati umunsi twagutumye ko we want you to perform there muri Canada muri France Australia n'ahandi hatandukanye cenda gishaka kukimenya bro I'm serious kandi no muntu yakubwiye ko kajamba agende yikosore kuko yaratumiye abandi bariko barajayo cyane singomba ko tumuvuga gusa je nibaze yuko gikuri yavyumvise abafana barahari aba media barahari promoter barahari rero kandi nabo bampromotinze ndagira amachensi ibikorwa byacu birashika ahantu kure ndakenere ko mwebwe mwese mwoja hamwe mukabaza ati why D-ONE arundi yambwiye ati D-ONE muraza gukorana ikiganiro iyo tumurondeye kenshi management irakunda kubinga mbogamizi yiwe ico cucushura gute oya they lie hagati ya para yuko kwebwe nta muntu numwe aturondera ngo ndashaka yuko twaza gukorana igiteramo maybe Canada maybe Belgique cyangwa hatandukanye twego mwaturondeye wese turavugana ketse gusa ntabwo ndi afraid of telling you this hari ushaka kuturondera bakadukina for example nko ashaka kuza ngidiriye muri Blarudi kakarorero nakaro ntanze si muri Blarudi baturondeye akaza akavuga ngo ewa D-ONE nakarongira ntange example nafise Nduze nafise akadiri nashaka gukora rero nafise 1 million mukavugana ugasanga D-ONE for example akarorero akora nk'imiliyoni nka 3 wa mutipe akaguha imiliyoni 2 kamubwira rero je kuri performance cyakugira muri nka kiribasi 2 million 5 ntakumozi kwiza
agaca agenda ukazibona haje uwundi aje guhera muri sensa kwiyo diri nyene bikarangira ubonye diri yawe yakoze n'umu artist bisigura yuko je ku ruhande rw'iwani mbona yuko maybe ntago baba bakwiyumviriye ko bashatse kuza kurondera ibyo bazobwira abantu ngo bavuge ngo maybe ngo ijya management yiwe marango yarase nico nshaka gushika nta muntu n'umwe araturondera bro ngo twe tutumvikanye none ugira ngo for example umuntu nari natigeze kuvuga abyira kuri starting ngo D-ONE ngo bamurondeye ku miliyoni 5 ngo arazanga cindamubaza none abantu twakoranye haza ntuze za niweva ko cyateguwe n'umunyagihugu asanzwe atari company uwo munyagihugu arusha amafaranga burarot arusha amafaranga aya makampani bakomeye nibaze ko rero abarundi bumva yuko bakwiye kurabira kuri ako karorero ntabwo management igoye management ntabwo yaje kumbana hari umuzigo management ahubwo ije kumfasha ahubwo abarundi nabandi bafatireho management yaje kugira ngo iteze imbere D-ONE ahubwo nibagire icyo baterereye kugira ngo D-ONE bagiterere management bagiterere na D-ONE management bayiha inguvu bayongereza inguvu kuko ndakunda gutangara ugasanga umuntu avuga ngo D-ONE ngo muri iteka ngo arakwije byose bro wapi siko bimeze management na D-ONE bafashanya umuziki ariko D-ONE hari ibintu bisanga kendeye ku ruhande management atoja kwisaba ngo ibi nibi nani kuvuga if you wanna support me just support me ucyumvire ngo management kwakuka nta kibazo kabisa kibazo kwakomeye nubwo abari mu mufite ama station radio cyangwa newspapers baziko zirandika abakeneye support ku ruhande bimeze cyane so ndakwifurize sama nziza n'ibikorwa byiza ngo inobwira akajambo abakunzi umuziki industry ndoro abakunzi b'umuziki ndundi w'Uburundi abakunzi b'umuziki wa D-ONE nabwo ko bakunda cyane gose kandi wera mukanza tutavyibagira ariko kanzu urayikunda ngira ni wanyu that's your home shaka wari wanyu ndabwiye ko kabisa ndakunda kandi cyane gose kandi ndingagira ngo fighting umuziki wa D-ONE ntabwo nshaka kushika najya baba biyumvira kuko abantu benshi maze kubona nkuko bivuze bandefinisa bakanyuriye antiyo bashaka ariko umuziki wa D-ONE ndabwira ko atari umuziki wo mu Burundi gusa umuziki wa Africa umuziki wa international kandi bazobyibonera bukebuke bazobibona uwo D-ONE bazi no munsi ntabwo D-ONE bazobona ejo uwo bari bazi muri 2020 ntabwo bari barabona no munsi ndibaza yuko rero babanaye ku supportinga utagira follow kuri YouTube ya D-ONE agire follow suivre agire kuri D-ONE Official ku social media hose bandike D-ONE Official baza kubona ibikorwa byanje ubone n'ama information yose. Thank you very much. Asante sana.